cyane muri eglise wanyu hariho itandukaniro ritandukanije n'ayandi ma eglise yoba ahari ndetse menshi cyane muvuga ko mwebwe uko navyumvise muvuga ko muri abana b'Imana abandi nabo nkumva ko bavuga ati nabakozi b'Imana kuri we nyereka mvugane nawe ni itandukaniro iri hiryo bari hagati y'abana b'Imana n'abakozi b'Imana rirahari cyane usanzwe umaze kwizera ukavuka ubwa kabiri ivya kera biba birangiye maze kuvuka ubwa kabiri uba witswe umwana w'Imana by'ukuri kuko twavutse ubwa mbere kuri papa na mama ariko udakoze igikorwa cyo kuvuka ubwa kabiri ntushobora kwinjira mu bwami bituma rero kumbe kwitwa umukozi kwitwa umushumba uba witutse kumena station cy'amari sinyo ko bisanzwe turababwa zo tubahereza ibintu bitandukanye bya hariya na hariya ndetse n'ibindi ndetse n'ubu no muso tubazaniye ivyerekeye ubuntu bw'Imana canke ubwiza bw'Imana nkuko bisanzwe abantu turi kumwe nabagace n'ubuntu tubagiriye kuba duhagararanye nabo ariko ndavuga ati reka nshobore kubashikiriza ukuri muri bo ntabwo nzi reka naciye ndiko ndatemera ko nabwiye ko nzo kumandohereza ibintu byinshi reka nshikeho ndabavugisha kugira dushobore kunganya amakuru reka tubaramutse hanyuma duceze tubandanye n'ibindi byose mwe kumwe natwe turi kumwe twese biraza gushoboka namahoro nyakuba amahoro cyane meze neza cyane gose ntabahangaye ku mazina yo barinde amazina yanjye nitwa Arerimana Ale yego usanzwe ukora igihugu cyawe mwishe ndumwigisha w'ijambo ry'Imana namahoro murongozi mahoro neza ndabona impamvu nakusimurongoze nuko mbona muri abo sare wambaye ikanzu nkumbure nabonye ko byagenze nibaze ko ari we wabigenje neza ku mazina ntabahangaye yo barinde nitwa Irankunda Oswaridi tubasanze ngaha uno munsi mwari mwaje gutembera cyanye kugikira ari nkuko bisanzwe oya twaje gukora igikorwa cyo wadutumye turahugaruka ko mahoro nyakubaho mahoro cyane ugoye neza turashimora ntabahangaye ku mazina ni ndi kumana Chris Buzima muri eglise ubujije igikorwa cyawe kumana twabasanze ndumwigisha w'ijambo ry'Imana sawa reka dusubire ngaho kugira ngo dushobore kuvugana vyinshi uno munsi twabonye abantu mwabatije harimo abakuru n'abatoya abenshi ni batoya kuri mwebwe kandi ushoboye kwinjira cyane muri eglise wanyu hariho itandukaniro ritandukanije n'ayandi ma eglise yoba ahari ndetse menshi cyane muvuga ko mwebwe uko navyumvise muvuga ko muri abana b'Imana abandi nabo nkumva ko bavuga ati nabakozi b'Imana kuri we nyereka mvugane nawe ni itandukaniro iri hiryo bari hagati y'abana b'Imana n'abakozi b'Imana rirahari cyane usanzwe umaze kwizera ukavuka ubwa kabiri ivya kera biba birangiye maze kuvuka ubwa kabiri uba witswe umwana w'Imana by'ukuri kuko twavutse ubwa mbere kuri papa na mama ariko udakoze igikorwa cyo kuvuka ubwa kabiri ntushobora kwinjira mu bwami bituma rero kumbe kwitwa umukozi kwitwa umushumba uba witutse mu bisanzwe uri umwana w'Imana kuko wabihawe n'Imana hama bajye abantu nabo bamaze kubatizwa ubu bwa kabiri bakabwakira ko hari babandanya biyita abakozi b'Imana no kuvyihendamo canke navyo biri heyo kutubwiye ati uwamaze kubatizwa aca yita umwana w'Imana ariko hari abamara kubatizwa bakaguma bitwa ko ari abakozi b'Imana hari itandukaniro ryavyo bivana no gutahura ko umuntu nka je nabitahuye sinitwe umukozi w'Imana kuko Imana yitwa umushobora byose irishoboye irikwije nta bufasha ikeneye nta muntu numwe ikeneye ngo ayifashe mu gihe rero uvuze ngo uri umukozi w'Imana ufise ibintu kanaka uri kurayifasha idashoboye buryo umukozi afasha ibyo umuntu atabashoboye murabona abantu baza kwimba ibinoko bavyimba kuko umupfu yagiye ari kuvyiyimbira murakoze cyane reka arakandi kantu ashoboye gutohoza ndamenya kari hagati y'abandi n'abandi mwene magrize nko bisanzwe winjiye udazanye ishikanwa benshi bakahugirira nabe bavuga ati tanga unezerewe kuko udatanze bakora ko ari cyaha ca mbere ukoze itandukaniro ry'uwatanze abishatse n'itandukaniro ry'uwatanze kubera ko asunitswe n'umurongozi cyane uri karavuga ubutumwa riri he murakoze cyane hanyuma hari itandukaniro rikomeye cyane kubera ko ishikanwa ntabwo ari ikintu cyo kwiyerekana ariko ishikanwa ni ikintu kiva mu mutima ishikanwa ni ikintu kiva mu mutima rero tuko turavuga ko umuntu akwiye gutanga ishikanwa rivuye ku mutima niryo shikanwa nyene Imana ibigomba ku mwana w'Imana atanga
ariko twaragiye tubona abantu gutanga ishikanwa mpaka bamaze kubashusha babaririmba indirimbo nyinshi tanga isubize nyuma ntiyasubize nyuma ibiki amajambo menshi mugabo kuvyukuri ishikanwa ni ikintu kiva mu mutima w'umuntu nyene atarinze kugoberwa n'umuntu kanaka kubera ko bibiri vuga neza ngo utange ishikanwa nyene rivuye ku mutima nyene utarinze kugoberwa n'umuntu kanaka niryo shikanwa nyene Imana yemera utarinze kubwirwa amajambo menshi utarinze gushushwa utarinze kwereka ibi nabiriya kugira ngo ushobore gutanga iryo shikanwa rero ishikanwa utaratahuye neza ko ari banga ryo mu mutima w'umuntu murakoze twagira kubaza ikindi kibazo wenyene niraho itandukaniro riri kuri eglise wanyu no kuri ma eglise ko bamwe bavuga ko bigishije ibice namwe mukavuga ko mutigisha igice mushobora kubiduha ko umuco ko vyifashe vy'ivyo navyo ego cyane turashobora gutanga ku muco gatoya uvuze ngo bize igice ni kuvuga ko bize akantu nyene kadakwiye ariko kuvyukuri abantu bagiye kubatizwa ni ngombwa ko bigishwa bibiliya bakamenya inyigisho z'urufatiro bakamenya neza icyatumye bagomba kubatizwa bakamenya itandukaniro rihari ryo kuba umwana w'Imana no kuba umuntu w'isi so ni kuvuga ko igituma tubigisha ni kugira ngo bigenye n'ijambo ry'Imana rikwiye apana kanuso apana gace muri make tuvuze agace bisiko babeshije agapande reka twigire ino naho nyakubahwa maze gutohoza amakuru yo kwizigirwa numvise ko muri eglise iwanyu canke mu rushengero iwanyu umuntu wese umwigisha kwizigira ivyo atarabona bifatishijwe bitwaje ko ukwizera kwabo ariko kuza kushira imbere gusumba ivyo ariko arabonesha amaso ivyo hari cyo mushobora kubitubwira ko gute wowe ushobora kwizigiza umuntu ngo ni wizere iki kintu atacurabona ngo ni wizere ukora iki atacurabona nirihe tandukaniro rihari kubavuga ati jewe nzemera ivyo niboneye namwe mvuga ati mubigisha kwizera ibidahari akarusho gahari ko kwizera ico utarabona naka ego murakoze cyane mbo ntituraba kubigaragara dukorera kubyanditse muri Bibiliya byera uko mu ijambo niryo havuga ngo ntitugendeshwa n'ibyo tubona ahubwo tugendeshwa n'ibyo twizera no kuvuga itandukaniro rirahari cyane kuko iyo twizera ibyo tubona nta muntu kubisanzwe wo kuvuga ngo arizera iyo Mana yo mu ijuru kuko nta turigera tubona mugabo twizera icyo ijambo rivuga iri jambo rirarema niyo mpamvu iyo umuntu umwana w'Imana tumwigisha kwizera icyo Kristo yatuzaniye atakindi yatuzaniye ubuzima busagutse ni ngombwa rero ubwo buzima tubusangiza abandi tubigishe inkuru nziza ubutumwa bwiza Kristo yatuzaniye kuko yavuze ngo kumwizera ntazapfe rubi kusanzwe tuko turabona abantu benshi babayeho mu buzima butandukanye cyane benshi ntibataratahura inkuru nziza amakuru ya Kristo yatuzaniye bundi bwo Kristo inkuru yatuzaniye kwari kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko azagubwo buzima budashira rero ubwo buzima nibwo tugerageza gupartaja kugira ngo tubwigisha abantu bamenye ubwo buzima ubwo rukundo Kristo yatuzaniye kuko niyo bavuga ngo kuko ababyawe n'umubiri bose ababyawe n'Imana bahindutse ibyaremwe bisha no kuvuga ngo dutegerezwa kwigisha umuntu wese mu ruhande rw'iwe arimwo kugira ngo atahure asobanukirwe atahure icyarimwe kwizera mbega ukwizera neki ukwizera nizera ibigaragara cyane nizera itaboneka aho rero niho umuntu dutegerezwa kumufashiza kugira ngo ashobore gutahura ukwizera nizera ivyo ntabona ngo ibitaboneka nivyo biza mu bigaragara murakoze nyakubaho ngo ndakubazegira hano Dr. akwazi ikindi kibazo kimwe canyuma nico tugira dushobora gusha turangirizako mbega hariho imyaka umuntu ategerezwa kugera ko kugira ngo ashobore kubatizwa mbega hariho ikosa ryo kubatiza umuntu akiri muto kuko nabonye ko umuntu babatije benshi bari bakiri bato cyane harimo n'abakuze ariko haruma igirize bavuga ko umwana atarakwiza imyaka 18 atemerewe kubatizwa ivyo navyo ushoboye kubitubwira kuri murakoze cyane kuri ico kibazo mu badije nkuko mwabibonye ngira ngo murashobora kuba mwabihenze ko bivanye n'ubugufi cyangwa n'igihagararo
ariko ku vy'ukuri twebwe nitwemera kubatiza umwana ari munsi y'imyaka 10 ariko kandi turemera kubatiza umwana afise imyaka 12 kuduga kubera ko mu myaka 12 kuduga umwana bamaze kumenya ikibi n'iciza amaze kumenya ivyo kwizera urashobora no kumwigisha ivy'ijambo ry'Imana ukumva ko yabitahuye ukanamukoresha ikibazo mbere ukabona aragitoye cyangwa arakiyobewe bivana n'ibwene yatahuye mugabo ku vy'ukuri twebwe twizera ko umwana w'imyaka 12 akwije imyaka 12 akwiye kubatizwa kugira ngo bikunde ashishikare inzira yo kugororoka ibintu byose bitunganijwe neza. Yego. Reka tubashimire cyane murakoze gose. Kuri mikro za nyinshi madama kumwe na Mr. So icyo marisi nko bisanzwe. Inyuma ya kamera mwari kumwe n'uwundi muntu nyene mutamenyera yuko nibaze ko mu gihe kiza muzomenyera murakoze cyane Imana ibahezagire gose.